bande n'abarundi. Bari baje gufata abasampapiye abana babiri Mahoro groupe bari baje gufata abana babiri, none abana bose bahagaze bwuma ngo babakore mu nzu imojere ngabaheje kubatera makrimogene ariko rwatsi kuvayo. Abapolisi barabara byose rugaye ngaha kuri Lemonnier, ni ngaha kuri Lemonnier. Igipolisi caje bashika imodoka zishika nk'ijana zose zirazibiye, barabara byose hano hose harazibiye. Murabe rero abasampapiye rero ngo batamwe kubagaramira. Ari abana babiri bari nga muri no batima nga imbere ya Lemonnier, none abandi bakora baproteje kugira ngo babatware. Abantu benshi bakora aribwa mu maso kubera primogene nyondi nanje abandi les policiers abantu bamerewe nabi mu maso ngaha barimo gusuka amazi mu maso, primogene basitari hondi. Murabe rero ibihari ngabo bibiri yego no mpagaze jeje nyine nyondi none etage ibatimo yose abapolisi bayizungurutse, abantu bari kugira manifestation kubera cyane n'ugwaruka nta mutama nta muntu vraiment ni bake bova ngaha mu Burundi ngo agiye iburaya n'ugwaruka rugenda kugira ngo rutarataze. None abo bariko baziriki urugwaruka ruko ruziriki. Voilà. None umukuru w'igihugu avuze ngo mu myaka 18 na 45 niyo waba atacuriha uzoca usezera. Harura rero urwaruka rugiye gupfa ruseka. Abantu bariko bariteza imbere mu rwaruka bangana gute? Simvuze abantu begereye umugambwe, simvuze abantu begereye umugambwe kuko nabo bantu bahunga bagiye kudandaza bagahungira za Zambia n'ahandi bagenda kubera iki? Kubera babuze isaganirizo, babuze ingene badandaza, bagaca batwara udutahe twabo bakadutwara muri Zambia. Kubera iki? Uri mu Burundi utari utegeranye n'abari ku butegetsi cyangwa ngo muri mu mugambwe, biragoye. Ivyo biragoye n'abandi barabivuga muravyumva, ivyo biragoye. Alors climat des affaires, climat ni kuvuga ngo l'impossibilité de faire des affaires au Burundi. Ugerageje kuzikoranaho ube uri begeranye n'umugambwe. Voilà, nico gituma abantu bariko barahunga. None mbwira abantu babaye huko ya myaka 45 ko bamwe baza bariko barayishikamwo abandi bariko barayirenga, bazoreka gusaba gute? Voilà, murumva bazoreka gusaba gute? Ubugwaruka murumva ico kinogo bikorerwamo. Ubugwaruka rukorerwa mu kinogo biriko bivahe? Mukuri nababwiye nti reka tuvugisha ukuri. Biriko bivahe? Biriko biva kuri bwa bube gito kwa kwikunda. Jeremy niwe yavuze neza, bwa bube gito kwa kwikunda, kugura ama Prado, kugura ama Jeep V8, voilà, kugomba kuba millionnaire. Abandi nabo bariko barapfa, bariko barasama isatsi. Ubu Bufaransa buriko burakurusha abantu bacu utazi n'ingene bashitse aho hantu kubera iki? Uw'igito bwacu aranunuza igihugu gusumba abandi. Ubusuma gusa ukora ibintu vagabo, ibintu vy'igihugu vagabo, ivyo birabaho. Murabonye igituma Burundi buteye? Nagize ngo ndaje ngoje kubiba ubutare nubwo iwanyu mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese mufite amajipe V8? Mwese muri miliyardere ngaho
gukunda igihugu. None reka nze ndagaruka kuri twa turirimbo rero. Vyukuri abarundi turamaramazwa n'ibibi dukora. Bana ba Africa, they are not supposed to be treated like this. Abana ba Africa ntibari bakwiye kubaho mu buzima nk'ubu n'ukuri kw'Imana. Ibi bintu birateye ubwoba, birababaje. Umukuru w'igihugu nawe ariko aritwengera ngo oya nuko nuguta umutwe. For sure, where are we going? It is so painful. This is painful, Honorable Minister. These are things I don't want to see me myself. It's good we can. This is why this gentleman has always refused us to visit this land. He didn't want us to see such things. This is actually kino kigende mu human rights. Yeah, but kino baba bachikwata kati. It's not our office alone. This must be catered for the human rights. Good. Kubera iki bavuze yuko kibarengeye coja mu bagateka kazina muntu. Uyu muntu abakoresha nk'abacakara. Ubuzima babayeho burateye isoni. Mwumvise ko avuze ati ni gute umwana wa Afrika yobaho mu buzima nk'ubu. Mumbabarire yemwe muri kino kigabane simvuga menshi. Murabona uyu mutipe baboshe akadege, bamubosha indege. Urana yuko bafashe igiti bagomba bamuhushure. Raba aba bana b'u Burundi ayo bagowe. Iki gice ndagikoze kugira ngo umuntu wese afise wa mutima ugukunda igihugu cy'u Burundi ngo yirabire, kuko ndazi yuko umuntu wese akunda igihugu vy'ukuri. Ibi bintu bimubabaza. Turamaramazwa n'ibibe gito bwacu. Okay. Ico cari ikigira gatatu. Ko ndavuga nti ubuhungiro. Aha ndiko ndavuga bariko barava mu Burundi. Ko barava mu Burundi. Hariho ugwaruka, hariho abantu b'ugwaruka benshi nzi y'imbarirano ubwo n'uburorero nzi. Bakora no gukora bakabima amahera. Ntibahembwe. None turiko tujahe. Nze muriyumvira. Wowe ushobora kuba utari muri abo. Mugabo iyumvire kuri bene wanyu, iyumvire ku bana bawe, iyumvire ku muvyeyi wawe, kumbure yaragiye gupagasa iyo, wiyumvire ubuzima yo babayeho. Arakwiganira ingene abayeho. Sharikira gatatu. Reka ngaruke rero ku vy'ubuhungiro. Iri jambo ubuhungiro, impunzi, umuntu w'umurundi yitwa impunzi, iri jambo nimba hatarengeranye harageze yaho atamurundi asubira kwitwa impunzi. Birababaza, birajyana n'upuruta, kandi ntihazogira umuntu n'umwe avuga ngo Jesse nzoba impunzi. Azobaye nk'umugabo w'ikijuju aja ngaha gatwenga ngo Jesse sinoja mwibohero. Sinoja mwibohero. N'umukuru w'igihugu araja mwibohero. Umukuru w'igihugu araja mwibohero. Nabiheruka kuba kuri Sarkozy mu Bufaransa. Ariko kuja mwibohero. Raro byabaye ku mushikanganje wa mbere w'u Burundi. Bunyoni yitwa Mutamade. Ari mwibohero. None umuntu atoja mwibohero ninde? Umukuru w'igihugu ntoja mwibohero. Ashobora kurijamwo. Akarero Sarkozy. Rero ugiye kuvuga ngo jewe urumva ngo abantu bahunze ngo n'abana b'ivyangazi. Umuntu yahunze ngo n'umwana w'icangazi. Bantu b'Imana, twirinde kuza turakinisha amajambo amwamwe. N'umwana w'Imana Yesu Kristo yisanze mu buhungiro. Yarahunze
aza yisanga mu buhungiro. Yumvire Yesu atangiye kuvuga ngo oya ngo jewe abantu b'impunzi bose, abantu b'impunzi baravumwe, abantu b'impunzi ngo n'abana b'ivyangazi. Ivyo Yesu yobivuga turema, ivyo Imana yobivuga, Yesu yobivuga, nawe yarabaye impunzi. Ivyo nibaza yuko ayo majambo bariko arakoreshwa n'abantu batabazi ivyo bariko baravuga. Ubu uwahora atwara CNDH, ubu uwahora atwara CNDH ubu si impunzi. Uwahora atwara CNDH ubu si impunzi, yahunze. Umukomisere yari yemewe muri Severe, yahunze. Barihe nari mu buhungiro. Abantu bakomeye abantu bari bakomeye muri CNDD-FDD, abantu bari bakomeye muri CNDD-FDD ubu bamwe barihe. Nimba hari umuntu yari akomeye muri CNDD-FDD ni umuntu yitwa Onezime Nduwimana. Yari akomeye muri CNDD-FDD, yari umuvugizi wa CNDD-FDD kandi yari umuntu w'incabwenge, vraiment yari umuntu w'incabwenge, ariko arishura ibibazo. Warumva yuko yishura ibibazo atekanye, warumva yuko kabisa aciye ubwenge. None ubarihe mu buhungiro. Umuntu rero yovuga ngo je sinzoja mu buhungiro yoba yihenze, yoba asa na wa mugabo aja ngaha agatwenga mugenzi we ngo nuko agiye mwibohero. Reka nejo ntuzoze wumva uri mu buhungiro. Voilà. Iyumvire rero ikintu reko ndavuga nti ko mu buhungiro n'ibintu bigoye, n'ibintu bitoroshe. Mfatiye ku vyo umukuru w'igihugu yavuze ati hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45, iyo myaka ukabona uyirengeje atacu uvuyemwo uzobwiye. Nimwiyumvire urwaruka rw'abarundi ruri mu buhungiro, ubu ruri mu minwe ya HCR, ubu rupokeya vya biro 5 barabigabanije no kubigabanya vya HCR. Ivyo akaba ari vyo bibabeshaho, badafise ubushobozi canke uburenganzira bwo gusohoka inkambi. None uwo muntu akaba abayeho imyaka 10 abayeho muri ubwo buzima, akaba abayeho imyaka 15 abaho muri ubwo buzima. Uwo muntu bamwe muri abo bariko baregereza imyaka 45, abandi bari mu myaka 20, 25, 30, 35, abandi 40 bariko baregereza ya myaka 45 ataco bavuyemo. None ni kuvuga ngo aha nariko ndavuga urwaruka, hariho abatama bobo, ni kuvuga ngo baza bari mu myaka 50, n'abaciyumvire wagiye mu buhungiro ufise imyaka 30 ukaba umaze imyaka 20, canke ufise imyaka 40 ukaba umaze imyaka 15, ubu uzuri muri 55. Ubu abantu baza barabaye abatama, ari afata twa tuntu HCR itanga. Abo bantu bose ubu bari muri wa murongo umukuru w'igihugu ariko aravuga. Imyaka 45 baza barayirengeje. Mbwira rero abantu baza bari muri ivyo bihe umukuru w'igihugu yavuze, abantu baza bari muri uwo mugwi uguseka, abatamu ubu ni kuvuga ngo bamwe usanga bigwariye ibigwara za diabete, ugasanga bigwariye za cancer, ugasanga bigwariye